Umushingamateka Gwasa Agathon nabo bari kumwe ariko barafite ico yisangije ko yari umukuru wo mugambwe yaratakaje uburongozi bwo mugambwe ntiyatakaje ubunywanyi bwo mugambwe ico ni kimwe. Hari abantu batemerewe kubera urutonde rw'abasabwa rutubahirijwe. Ubwo rutonde rw'imico ibiri harabo bita titulaire nabo bita suppléant. Mu bandi bivuze mu gifaransa ndaza kubishira mu kirundi. Titulaire ngira twobita babwegu, hanyuma suppléant ni bamwe babasubirira mu gihe uyu canke uyundi atakibandanije amabanga yatorewemwo yaba ayukuba umujenama wa commune canke ayukuba depite umushingamateka. Nkuko mubizi izo ntonde kuba jenama wa commune umugwi wa mbere ni 25 n'abajya abandi babasubirira titulaire na suppléant utegezwa kuba kwiza. Kuba depite nabo bivana n'intebe ziri ku ntara. Dufashe nka Butanyerera ni 23, Gitega ni 21, Bujumbura ni 23, Buhumuza ni 16, Burunga ni 17. Bisigura iki? Ari 17 cugwiza na kabiri. Umugwi wa mbere rero w'intonde zitemewe ni intonde zitakwije ico gitigiri. Kuko itegeko rivuga yuko ubanza gukwiza abo bwegu ukongerwa kwiza n'ababa subirira mu gihuyu canke uriya atashikiriwe. Iyo ni imvo ya mbere. Imvo ya kabiri nukuba wubahirije ivy'amoko n'igitsina, équilibre ethnique et de genre. Bavuga yuko niburi abakenyezi bari 30 kwijana, abahutu 60 kwijana, abatutsi 40 kwijana. Ariko hari akantu kama kagorana mu gifaransa no mu kirundi gutandukana nagenda ndababwire. Hamwe bavuga diversité, ahandi bavuga équilibre. Muri diversité rero bashobora gushiramo kamwe kumuti diversité canke tubiri, ariko kukijanye n'igitsina ico gitigiri gitegerezwa kuba kirimo. Hama no kuzana dosi. Hari abazana amazina batazanye dosi, cyane bakazana amazina dosi zidakwiye. Mwagarutse rero ku muce wa kabiri w'urunani Burundi bwa bose. Urunani rurimo imigambwe Frodebu, Codebu, CNDD, umengana Fede Sangira nima ntihenze. Ego, ubwo niko runani twaronse. Nivyo baritoje, mugabo urutonde rwabo ntigwemewe. Ntigwemewe kumvo twashikirije, ariko ko mubigarutse ko reka tubibamenyeshe abarundi n'amakungu bavyumve. Umushingamateka Gwasa Agathon nabo bari kumwe ariko barafite ico yisangije ko yari umukuru wo mugambwe yaratakaje uburongozi bwo mugambwe ntiyatakaje ubunywanyi bwo mugambwe. Ico ni kimwe. Ica kabiri kimenyamenya ko atatakaje ubunywanyi bwo mugambwe ari ku rutonde rw'abadepite bari mu nama nshingamateka kw'izina ry'uwo mugambwe. Muracumva? Rero tumaze kumubona twarasanze rero n'abandi bari mwe mu mugambwe senere tubasanga ku zindi ntonde. Twisunze itegeko rigenga amatora rivuga ryari umuntu atakaza, nivyo Gwasa ntiyatakaje ku bunywanyi wo mugambwe senere gushika ubu. Urumva atatakaje ubwo burenganzira ntumva ko ari kuri iyo rutonde. Dusomye rero itegeko rigenga ry'imigambwe rivuga yuko ata muntu n'umwe arekuriwe kuba ku ntonde zibiri. Sinzi ko munyumva. Nta muntu arekuriwe kuba ku ntonde zibiri. None rumwe mu giseni ico cyo nticikwije kugo rutonde umva rufisa amahinyu. Rero bajya abantu bari muri ryo runani Burundi bwa bose twarasanze ko koko abanywanyi b'umugambwe SNL baje kuri urwo rutonde, kandi turavye imigambwe igize urwo runani umugambwe SNL nturimo. Iyo nimvo.
bari gushobora kwitoza mu bundi buryo kandi uburyo bwari bwinshi bumwe ndababwira Gwasa na bagenzi we bari gushobora kugaruka kwitoza mugambwe wabo senera mugabo kumvo za politiki twe tudashoboye kumenya ivyo ntituvyinjiramo bakabigira akabizi kajya imboga karitse sivyo basanzwe bafite umugambwe wabo bakirimo bahagarariye mu nama nshinga mateka nibo bazi gituma uwo mugambwe batabandanije bawuhagarariye ivyo murabibabaza sitwe twobishurira ariko nta mutsi wishibere barafite uburenganzira bwo kwitwara kandi amatwa nsumira bo baritwaye turarindira rero ingingo izofatwa na ya sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro niyo asanga bakwiye kurenganurwa nta kibazo tuzoshiraho intayishize